Hello guys, ndabaramukije ndabahaye amahoro y'Imana buri muntu wese bivanye niyo aherereye. Burya n'ubwoba wankura ukwavu ntiworeka kuvuga yuko gwiruka. Uyu mutama Sat-B umurundi ibikorwa akoze, ibikorwa akora, ibikorwa ariko arakora ni ibikorwa bihesha iteka igihugu cyacu cyo mu Burundi. Je ndatangazwa n'abantu bamwe bananirwa kugira ante guposta posti ziwe. Bivanye no kungene uyu mugabo arakora aritanga bikomeye. Ego hari ba legend benshi tuzi, hari n'aba legend bazimye, hari n'aba legend bagikora mugabo nta urakora amateka nk'aya y'uwo legend. Uwo legend arakora, uwo legend arabakoma, uwo legend ari ku rwego, uwo legend nta bafise banahiganwa nga mu Burundi, uwo legend ni w'amateka bana. Mumusupporting Sat-B, mumusupporting mukora ibishoboka byose Sat-B aronke support midasanzwe ivuye ku Barundi mbega mamurihe mamagiye he. Nibamenyesha ko Sat-B ibikorwa yakoze muri Lagos aho hirya mu gihugu ca Nigeria ko byari ibikorwa byo guhesha iteka igihugu cyacu cyo mu Burundi, kuduza idarapo ryacu ry'u Burundi. None mwe mwamurihe habura iki kugira ngo dushigikire Sat-B nubwo tudafise amahera twomuha, ariko kumuforwinga kumutora yaratabaje tumutore, ariko bishi mwaravyanse. Ariko tuzora ukungene mu nyuma twikebuka nobabwira ko yamanitse idarapo ry'igihugu cyacu cyo mu Burundi, eka no kunkoma yarankomye neza. Imyambaro yagiye yambaye nk'umurundi wa kera. Mwuzukuru Ntare TV, ntugende udakanze ikintu cyitwa subscribe, ntugende udafyonze like, no kuvuga ivyana byose byo muri Nigeria byari byasamariye, abanyamakuru bose basamarira imyambaro yiwe Sat-B kumanika idarapo ry'igihugu cyacu cyo mu Burundi. Nicyo novuga, respect ku mutama Sat-B.